nababwiye iyo mwijuru yizeye ndakora ntabwo izina ry'Imana iyo mana dusengira kumera iyo mana dusengira iyo mana yumva amasengesho iyo mana dusengira umviriza ntituryoherwe ngo tubwire ewe ukaba wafashe ideni ry'abandi atubwire neza ukaba ari ikintu wibye hewe ntudusige mu ngorane papa mama nta muntu azi ngaha mwebwe kandi mu mico n'imigenzo mwakunze munyigisha neza cyane mwigeze munyigisha umbanuro mwantekere zose gombi turemeshe mwana turemeshe mutekane inzira zose zirera yo kwemera kakaje amen abavyeyi yose ufatira igiburyo ego amen ushiremwo ko atwibuka akora twibuka nitwe twamureze indege iraguruka uti amen 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 cyane nayo amen ukora byose intoki zawe ufashe ikaramu ufashe ikaramu wandika ubuwambere yuko ugenge rufisino hariya rero guca wukizwa n'ijana ako n'amajana abiri mama uzohavuga ruko ubwanwa busumba ubw'iwanje ukaronka agatelefone uca udutelefone tuzoza tuvuga mu kirundi cyane rwose ntituzovuga mu giswahili azoturungikira igikuru nuko aronka twe tuzotinda papa mama shikanye ubuzima turimo ndabuzi aho tuvuye ndahazi ibyo sinzi nyuma y'umugongo wanjye aho ndabasize byose gusa mukomeze kunsengera nanjye ndabizeye yuko nzobabera imfura hewe gusenga nibyo tugiye kubandanya kuko turabonye ko wabibonye kwikora kugi mwana mwana twari tufise amadeni tuzohava urabizi amadeni ubu dusigaye tuja gusaba ibarage bakatwima kuko batabona aho dukura kugira tubarire ariko nibumva ko wagiye ndazi bazoduha deni ariko badufashe yagicubahiro najewe ngiye kumenya icyongereza abashaka icyo cyongereza ngiye kiga nanjye azokinyigisha tugende mutegure mama azoise yakoderaje po yanje washadi kubase kugenda kuri irya poti amahera niyinjiye besha byamugendeye gute umukobwa oya nibara ngaha kama yose nta n'ifaranga yinjije muri konti asha yatari niyo bayashize uyu mukino niho barawugira ko ye Basa. Abe papa. Ingo, cyo ndakubaza. Ingo cyo ndakwibaritse. Ingo. Ibona ngahani. Nibiki? Washakumba bordero odashije. Bordero yinka, bordero. Papa. Ndakwinginze ndagusabye hakiri kare
urangirira ikigongo n'ukuri uzogukoze nukuri ndazi ko uri umuvyeyi wanje kandi ndi umwana wawe nukuri ungirira ikigongo mbaye ndasaba imbabazi hakiri kare nukuri ko Imana uzogukoze. None wagize iki? Cyo wagize ni giki? Wayashize he? Je mbwira aho wayashize. Papa mugana ntushwanira ninabikubwiye ndagushwa hanakimwe ndumva wabu byagenze gute amahera ari he urumva uko ngene bimeze ndafise umugenzi wanje yitwa Neva nukuri papa uko ngene yaramiriwe nukuri ko sinarikureka kumufasha yarafise ikibazo gikomeye nukuvuga uko ngene bimeze nukuvuga ejo nukuvuga afise visa kwanza papa nukuri banzo ngume gatoyi wewe hawaza kumufasha uri umugira neza cyangwa umufasha ku mahera yiwanje urumva papa ni mugenzi wanje twariganye kandi nta kabikiwe nta ngorane afise kandi ni jewe muntu wa nyuma yarafise wo kumufasha kandi vraiment ku ngorane nabona afise nukuri kuvuga ko ntari kwihangana nukuri nawe ari wewe yaza kuba ari wewe ntibyari gukunda nukuvuga yandiriye ejo niwo munsi wa nyuma kuja muri Amerika visa yiwe nukuvuga atagiye ari kubipfuye ubusa nukuri yandiriye ararira kandi nukuri ndamwizeye amafaranga azoyagarukana nta ngorane nimwe nukuri azoyazana. Wewe uyo muhungu umwizera kubiri kumwizera kubiki papa twariganye nukuri twariganye ndamuzi ntabwo uruguru bwiwe nta n'ubusuma bwiwe ibyo byo kwizera ni kimwe papa nukuri banzo ndindire gatoyi umwizera ku mahera yiwanje kubera iki none utarinze kumbaza imbere ko tuza kuyatanga ukambaza je mwera mahera ntavyemera canke ntavyanga papa ndabizi ko nakosheje nukuri ariko papa ndagusabye ikigongo nukuri mbabarira ndazi ko nakoze amakosa ndakwinginze ugirire ikigongo nukuri namufashije papa yafise ingorane zikomeye kandi yandiriye ukuntu yari kwarandirira nawe ari wowe vraiment ntiwari kurika kumufasha ibi bintu wagize papa nukuri ndakwinginze papa mbwira icara ngaha ndike kubesha papa zoyazana nukiri urambabaje musanzwe papa ngirira ikigongo basi nukuri byukuri kandi unyizere papa genda zikazoyazana nta mata yazanye ntushobora kureka kuyazana Neva n'umwana mwiza afise umutima mwiza nakabikiwe nukuri ndizeye kazoyazana kandi uko nukuri ndavyizeye yuko azoyazana basi nawe uzobiraba reka tubyizere uko turanye bizogenda ariko rero izoba ari intango n'iherezo ubu bwa mbere kandi ubu bwa nyuma ntuze gusura kugira ngo amakosa nkayo ku mahera yanje ndiko ndaniganira ndiko ndagwanira fa gutanga dusitambwiye iyo mbaza arigena ariko kwemerera neza cyane nkakwangira none ntiwumva papa n'ubundi navyiyumviriye ninakubaza urashobora kumbwira turindire umupango wiwe ukabura pfuye naho nari kukubaza gusanga uremeye mugo urumva ko wari n'igihe wari kunyankira nanje ibyo byose navyiyumviriye ti papa ninagenda kumubaza hari gihe anyemerera n'igihe atanyemerera sawa naco ariko rero narandikiraniye cyane ntuya papa twandikiraniye mu mutima nituri watandika ku gikarata hasi nukuri genda ziko mu mutima wiwe biranditseyo ni wanje biranditseyo nukuri ndamwizeye ntashobora kumbesha nukuri asha nibakurekere bagucunge kuri batanga ukonyera amamiliyoni ugatanga gutya aye kubuntu ariko ntaco papa urakoze ko reka tubyizere uko nyene bizogenda hanyuma Imana izobikora papa urakoze kumbabarira ugende kabisa wiha amahoro mu mutima wawe nta kibazo niyazazo yaduha nukuri azoyaduha sawa kandi papa urakoze kuba wantahuye neza nagutahuye urazi kuri usheri wanje wa mbere je hani ikundira niko tabone turi kumwe ngaha urakoze kuba wantahuye nagutahuye tubisengere gusa turabituresura ariko bizogenda neza no kuri genda mwizeye sawa rero gendera bucu kuvuga ko hari nanje ngo maje mu mafere yanje okay
None ko umunsi wavuye hiyo ufise murayi. Oya nuko nguma ndonka bishaje. Mwize bishasha kutabimbwira nanje. Ndabikubwira none nari kubwira narabimenya. Awe nye. Umviriza. Yicaye ugumutwengo twengo subira. None twayazi tuntu n'utundi. Waye gutanguka bimbwiye. Uruzi ko kudura yadufashije ubu ikintu ca mbere twarira ari amadeni y'abandi. Ego. Twavuganye ndamubwira ko ata muntu n'umwe dusigaranye ideni. Urazi ko amaze imyaka hanze 4. Ego imyaka ndayiharura. Yaravuze ati mbateze imbere ngire guti tutihoya. Abizi ko twabigiye inama tubanze turiha amadeni yose y'abantu dusigare tumeze neza imbere y'Imana. Ko nta uzi igihe azopfira. Basi ico turacumbika. Ubu rero yavuze ati nk'umugabo maze imyaka 4 gira ndabereke. Ngira nkore bishoboka. Ndabimure hariya muba. Sa ndabashiraho abandi bari kubera. Oya. Nitwe tuguma mu gifuri. Ndabuba nziza wiparasera yagutse inzu ya kijambere. Tusubire kuba mu minyaganyaga mu bitoto. Muri iyi mpuzu yasa mwijoro nkandira. Uzibagira aho wavuye. Ewe wiyo nzu azotwubakira. Oya. Werindi yambwiye ati papa ingene mwandeze mukikokora twose mukababazwa nuko mbuze amahera yo kugira ku munota nyuma nkayaro nzobabwira ijambo ariko rero ngira ndabirakora ibisabisho byacu birakora none woreka gutsabira umwana wawe reka share ndakubwira uzobyuka mu ijoro kurya nyene ubandanye ubyuka umukobwa wa ntarashika niwe ndenda mugena wowe arava nguru niyo byumva araguruka yo mushiki bakunda nakubi araguruka ujya wewe aho rero ngo azotwambika dusayangane nidusubire gusanga kwa kundi yadusize twe ahari aziko twaguze izindi mpuzu natwe twabanje kuriha amadeni y'abandi ariko nabimubwiye abwe noya cyambere cyaro kuriha amadeni nico gikuru no gufungwa ubu natwe nitujya tukarenza ko akavoka kubera iki tukarenza ko umuhwi utuboga tugacanga canganya mutareka jewe reka ndabu turi mu gikoni yenda urabe uko tutarinda kurya amadeni ibiharage ntiwabirishe nabirishe ewe ukura n'ipasi ego nze nambara impuzu yigoroye